igicu kiraje kandi kigira cyisuke mbega uruvuye mpwemu ndavise mpwemu ntuzobishobora nyumva ndababwira ikintu bantu b'Imana nimba ari biguma canke byoroha dushake duhembere n'abakozi b'Imana arabapasitori canke abavuga butumwa haraje urupfu rwihuse kandi runyarutse kuko Imana yabwiye ngo harabungere b'amashengero hari n'abapasitori batubasha Imana Imana yabwiye ko igiye kubakura. Yesu ni mwiza. Aha rero haje iryo abantu bose baca begerana, haje iryo abantu bose baca begerana kuko aca yumva ngo nije ngira shikirwe. Oya, naho shikirwa hari ingorane none ikibi n'ukugenda ukutariko. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindese niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntatanezera ntacyo turamukanya amahoro mwese kuko turashimiye Imana data wa twese tugireyo ubuntu n'Imana gusubira ku bantu no guhagarara imbere y'umugeni wa Kristo. Imana nishimwe. Gomba tuvugana ijambo ry'Imana ugabo tutaravugana ijambo ry'Imana uyu muririmbyi arinze neza muntu w'Imana ni wuzure nde turirimbe. Nabonye muririmba mugabo ngomba turirimbe umwe wese avuge n'ijwi ryiwe kuko iri ni shengero rinini ndabona ari shengero rinini kandi mvise umunezero. Umviriza ndababwira ikintu navise umunezero kandi uyu munsi navise umunezero naho nakare nari ndawusanganye ndavise umunezero ngomba turirimbe. Murafasha kunezero shengero ry'Umwami murafasha kunezero kandi uno munsi ngomba mvuga ubutumwa kandi ubutumwa ngira mvuga uno munsi n'ubutumwa buri mu buhanuzi kuko ndafise impamvu. Ngomba kuzura mpwemu ngomba kuzura mpwemu ngomba kuzura ngomba kuzura mpwemu ngomba kuzura baririmbyi
mumbwire ubutumwa nanjye ndababwira ubundi, siko turi kumwe. Ngomba kuzura nde? Nawe ufise akaci gatoya ugomba kuzura nde? Ngomba kuzura mpwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu, oh mana muri no mesi ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu, ngomba kuzura. Yesu nabahezagire. Jewe ndashimiye Imana Data wa twese, kandi iyi ndirimbo numvise igumiza guhera nijoro isanzwe yagumyiza na bugingo n'uno munsi iracari muri jewe numva ngomba kuzura mpwemu. Kandi hari igituma ngomba kuzura mpwemu, si ugupfa kubigomba gusa. Umviriza neza, si ugupfa kubigomba gusa. Nawe ushapuye nagenda kwinginga unezerwe, si ugupfa kubigomba gusa. Je numva ngomba kuzura nde? Nawe ushapuye unezerwe. Naho wumvise bya bindi byari byakubabaje, aha turi mu ngoro y'Imana tugombe kuzura nde? Mbiriza shengero ry'Imana mba ndababwira akantu kamwe, mwarakoze kundaba ko nari maze iminsi je mfise ibibazo kandi nabona ko bindemereye. Ari abo ngaha n'abahandi nagiye ndabona abantu benshi bandabye, namwebwe mwabyumva mu mutima mugabo uburyo bukagorana kuko hari ababyumva rero, siko none mugabo imyanya n'uburyo n'iyi myaka yacu dufise bikagorana. Ibyo ari byo byose je muri iri shengero nta mwasi ifise, ndazi ko muri abakunzi, siko none mama birera isuku neza cyane. Mwarakoze kundaba, Imana ibahezagire. Kuko umwana yaragwaye naje ndagwara mugabo Yesu ni sawa. None ubundi bwo umuntu anambaye ibirata kandi aha nabikunda mugabo ndafise impamvu ntabyambaye, umubiri ni uko nyene umeze. Mugabo jewe ico numva muri ino minsi, je numva ngomba kuzura mpwemu, kuko mpwemu ari muri wewe uzoshobora gukora ibyo utari gukora. Mpwemu ari muri wewe nta gwanko, mpwemu ari muri wewe nta nzigo, mpwemu ari muri wewe. Namye niga ku ijambo rimwe aha muri Bibiliya, hariya mu byakozwe n'intumwa Petero ariko arabwira Ananiya na Safira, yababwiye ngo ibi bintu mukibifise ntibyari iby'iwanyu. Ndiko ndasoma y'ahantu nasomye hari ijambo rivuga ngo kera ntawakimukira ikintu. Urabyumva neza? Ntawakimukira ikintu ngo niciwe. Mugabo uno munsi niko bimeze, umuntu wese arafise ibintu. Numvirije uwundi muvugabutumwa umwe muri ibi ibyuma by'ubuhinga bwa none ariko aravuga, yavuze ngo izina rya Yesu ntirisuzugurwe tuhari, nta nicyo twoba tumaze. Izina rya Yesu ntirisuzugurwe tuhari, nta nicyo twoba tumaze. Yesu nashimwe. Je numva ngomba kuzura mpwemu. Tera ntuze, tera dusuye turirimba, muce muririmba gose kandi munezerewe. Abayuri banyereke ko banezerewe. Ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mpwemu. Umviriza ndakubwiye, nababwiye ntuno munsi ngira mvuga ubutumwa muri uyu mwanya muto mbere n'iminota mike, mugabo ngomba ndakubwira ubutumwa buri mu buhanuzi ko Imana hari ibintu yambwiye. Banze ndabibutsa, ndibuka ndiko ndababwira nti imirima yanyu imatongo yanyu tuyahindura ukundi, turabizo tuyateramo. Ntabyo nababwiye none, sinabivugiye ngaha muri ishengero ry'Imana. Mwibaza ngo narabyibagiye? Jewe iby'Imana imbariye n'itariki ndandika, mva kwikangura gusa cyanandika n'itariki. Hano ubu nokwibutsa n'umunsi nabivugiyeko, kandi nabivugiye ngaha nyene muri ishengero. Yesu ni mwiza. Nubu umiriza ndababwira inkuru, naheruka kuvuga ubuhanuzi, navuze ubuhanuzi
nzozi. Nta minsi iheze Imana iheruka kumbarira igicu kiramenetse. Igicu kiraje kandi kigira cyisuke, mbega uruziye muhemu, ndavise muhemu ntuzobishobora. Maze iminsi niko ndiyumviririza, nkajya ndumviriza utuntu ducaho hejuru mu kirere tuguruka, ari abantu bato bato bakavuga, ari abapasitori barongoye amashengero bakavuga, ari abavugabutumwa bakavuga, abari bo bose bakavuga, bigenda biraguruka mu kirere. Aha abantu bafise mu matelefone manini manini nkamwe y'iwacu nibo baca babimenya n'ingoga. Nyumva ndababwira ikintu, bantu b'Imana, nimba ari biguma canke vyoroha, dushake duhembere nk'abakozi b'Imana, ari abapasitori canke abavugabutumwa, haraje urupfu rwihuse kandi runyarutse, kuko Imana yabwiye ngo hari abungere b'amashengero, hari n'abapasitori batubasha Imana, Imana yabwiye bigiye kubakura. Yesu ni mwiza. Aha rero haje iryo abantu bose baca begerana, haje iryo abantu bose baca begerana, kuko aca yumva ngo nije ngira ashikirwe. Oya, naho woshikirwa hari ingorane none, ikibi n'ukugenda uko utariko. Nigeze kumva perezida yitavye Imana ntuzeye Nkurunziza, nigeze kumva ariko aravuga igihe kimwe, aca avuga ngo ikibi si ugupfa, ikibi ni ugupfa gute, ikibi ni ugupfa nabi. Mw'abakristo umviriza neza, ikibi si ugupfa, ikibi ni ugupfa gute. Pfuye nawe uri umukristo ntiwumva ubwoba, mugabo usigaye naho ugomba rukaza rukanjana, hari ico none. None mumperekeje mugenda muravuga ngo aho tuzokumva inzamba z'umwami wacu Yesu. Yego bamwe mugenda murahungura kwa kundi mugira kwa kundi, mugabo jewe nanje bahejeje kubaka kwa kundi tayari, jewe urubanza rwakwiye, tuba dusigaranye urubanza hagati yanje n'Imana gusa, siko none. Ariko umviriza ndababwire abantu b'Imana, nyumviriza ndababwire igicu cari gikuvye kandi gikungagiranye, igihe kirageze, kuko abantu bononye ivyagezwe ku manyama. Nama niyumvira abavugabutumwa dukunda kuyaga nibo nkunda kubwira, ndashaje abapasitori babuze iki? Aha twebwe nk'abavugabutumwa mubona tubuze iki? Aha kera mwari mugabiyeye, twera ntuze nazondera, aha tubuze iki muriko muratwitegereza? Hari icyo tubuze none? Aho ubundi abiri harya ntuzeye Zerubabeli hajya buze iki? Mugabo bari barabihawe kandi bari babifise, inda zabo zase kumva, none igihe kirageze badukwegeye akaga, kuko Imana yabwiye ngo iramanutse kandi imanukanye no kuraba ibiriko birabera muri iki gihugu. Tugira turima ntitwimbure, abantu batere ntibihabe, kuko ibintu bivuye hariya, kandi bivuye hariya birakwegeye isi. Isi yose ije ku muvumo, igihugu kije ku muvumo, mu bihugu haza umuvumo, kuko abantu bivanze n'ibyo batari bakwiye kwivanga. Abaherezi bononye ibyagezwe ku manyama, Imana yabwiye ngo imanukanye no kubiraba. Mbega Yesu nashimwe, mbega Yesu ashimwe. Kandi ubyemera utabyemera Yesu arinda guhimbazwa. Je numva ngomba kuzura mpwemu, ibihinda birahenda, ibiguruka bikaguruka, Yesu umwami niyagaruka, izo zose bizomubisa. Ibihinda birahenda, ibiguruka bikaguruka, Yesu umwami niyagaruka, izo zose bizomubisa. Indege zirahinda, n'amazi barahinda, niko Yesu niyagaruka, izo zose bizomubisa. Bizomubisa. Ariko Yesu ataraza, umviriza ndababwire shengero ry'Imana, hari abantu bariho ngaha kw'isi bari bafise igikorwa bategerezwa gukora, aribo bari bategerezwa gufasha
igihe kiraje kandi ndumva kariri k'imvura ihinda, kuko Imana imbwiye ngo igicu cari gipfutse kirahavuye, imvura igira ikoroke kandi igwe kw'isi, abantu bose batangare, kuko n'abatabiziga bazobibona kandi bizoja habona amahanga yose abibone. Ahangaha hazoba agatengo gakomeye. umva neza, hagiye kuba agatengo gakomeye. Abatanzaniya batangare baje mu gatengo, abarundi batangare baje mu gatengo. Nkumbura bazoba bahari, hari n'abatazoba bahari. Yesu ni mwiza. Ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura. Bakoreshereza mu Imana. Mviriza neza, wapfuvye uri ngaha nezerwa, kuko igihe c'ubupfuvyi kigira gihere, nawe uzotambagira unezerwe mu bandi. Wa mupfakazi nezerwa, kuko igihe co kubona ngo narago kigira gihagarare, abantu bose bazonezerwa, kuko Imana igomba kubiringaniza muri iki gihugu c'u Burundi. Imana ibishire ku rugero rumwe, abantu bose basigare batangara. Choma nkuzura mwemu kugira ngo mwemu azofashe kugira gute guhagarara. Ega niko wewe ntabyo busaba, indabasha tubiririmbe kandi tubiririmbe, ntitubiririmbe gusa, mbere tubisabe. Maze iminsi niko niyumvira, mbega abantu baracyasenga. Ubundi nubona ko ngenda ndishimikiza ngaho, siko none aha nukugira ngo noroherwe, ariko nyumviriza neza, uracyasenga. Bapaso muracyasenga, bashinga nayo muracyasenga, muntu usenga urahimba. Ariko nyumviriza, je numva ngomba uwari we wese yosenga akavuga ngo ngomba kuzura mpwemu, kuko umuntu atafise mpwemu ntazoja mu ijuru. Naho ivyo bihe bigira bize, umuntu adafise mpwemu arajanye iyindi nzira, none uzojahe mu ijuru, uzoshikayo gute? Uwo azoduterura niwe azoturenza ibicu, azodushikiriza Yesu. Uwo nawe ni mpwemu yera, niwe azoduterura, niwe azoturenza ibicu, azodushikiriza Yesu. Uwo nawe ni mpwemu yera, ubivuge. Uwo nawe ni mpwemu yera, uhagaze. Uwo nawe ni mpwemu yera, niwe azoduterura, niwe azoturenza ibicu, azodushikiriza Yesu. Uwo nawe ni mpwemu yera, mpwemu yera niwe azoduterura. Nico gituma kuva nijoro bivanye n'inzozi nari mbonye, numvise norira no gusenga, ngasenga nkavuga nti ngomba kuzura mpwemu yera. Hari ibyo umuntu akora akabikora mu bunyantege nke, mugabo naho yobikora mu bunyantege nke wuzuye mpwemu yera, nta kibuza kuzoja mu ijuru. Soma ijambo ry'Imana hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, aha ndahejeje kwigisha. Ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura. Ku butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice
igice cya 11 niyo ngomba dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ariko wumvirize neza, shengero ry'Imana biguma canke byoroha. Imana yambwiye ngo nimvuga ibi, Imana igomba gukubita, kuko abaherezi bishe isezerano ryayo kandi bakaryica ku manyama. Nico gituma uri umukristo mutoya nkanje ngahi Kahero, nico gituma warukiye gusenga Imana ikaguha mpwemu, kuko Imana igomba gukubita kandi yambwiye ngo izohera hejuru gushitsa hasi. Ihereye mu bungere b'amashengero hari abo tugira duhambe, kuva mu bungere b'amashengero n'abapasitori bato bato gushitsa kuri ba mwarimu n'umuririmbyi wo hasi na wa mukristo wo hasi yicara mu rusengero, kuva kuri abo bicara ngaho imbere kugeza kuriya yicara hari inyuma. Imana yambwiye ngo izanye inkoni yo gukubita igicu kirahavuye, kuko abaherezi barishe isezerano ry'Imana ku manyama. Yesu ni mwiza. Abandi nabo Imana yambwiye ngo babaye inkundi z'amahera. Aha naho kuba duhagararanye nabo sinotinya kubibabwira. Emwa naho kuba twicaranye nabo canke duhagararanye, kuko jewe naramaze kugenda. Ico nemeye Imana yambwiye yarakimbwiye. Ico ndindiriye ni kimwe, ndindiriye gutaha kwa Data, kandi igihe kizogera dutaha. Siko none igihe kizogera twese tugire gute? None ko muca mushabura muze gutaha, none muzohora ku isi? Kwe mushaka kuba muri imyumbati, ibijumbu, nuko umuceri na bya bisahira mu isoko mbona hari byiza, muce muririra abamadere n'ababazanira mwihekenye. Cyo gituma nezerwa kandi umviriza, we witandukanye n'ikintu kimwe gusa, wirinde icoza kinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Siko ariko ubusigaye biguma canke byoroha, irahereye hejuru guhera mu bungere b'amashengero. Maze iminsi niko ndiyumvira muri iki gihugu cy'u Burundi twari dumise amashengero ya Pentekote mu Burundi, misiyoni zishika 15. Mugabe Imana yambwiye ngo bamwe muri bo Imana yamanukanye no kubakubita, kuko bishe isezerano ryayo ku manyama, kandi izokubita ihereye hejuru gushitsa no ku mukristo wo hasi. Na Bibiri banga badimwe bwe muri ngaho, ejo buca mwumva amajambo menshi. Siko none agira abashware, namwe bwe mutagirize telefone agira abashware, n'abatari bwayumve bayumve. Uyu munsi ni tariki zingahe? 10 turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11. Uzoshaka uzandike nawe ufise telefone umutumwa, ariko navugira nga ushaka ubufate, kandi naho tutarinda kubibabwira. Ndazi ko muramufata ko umunsi umwe narigishije nga nejeje kwigisha, bukeye nagiye ndabubona bugarutse ko muri telefone. Ubundi nabwo ndabuvuga ndi muri Sosumu, nagiye numva ariko barampamagara ngo ibi nibi ntisawa, ndabizi nyene. Rega Yesu ni mwiza. Siko none Imana yambwiye ngo igomba ikubite, ndagusubiriyemo, igomba ikubite, kuko abaherezi bishe isezerano ryayo ku manyama, bandi nabo batwawe n'amaronko nk'abarama. Imana yambwiye ngo iraje kubahana kandi izokubita, kandi ibyo bizaniye isi n'igihugu, bibizaniye umuvumo, kuko uhereye ku bakuru, abaganza, ari abatware canke ari abandi, uhereye kuri bariya bari mu ishengero n'abatwara igihugu bazoshikirwa. Abatware batwara mu gihugu, indi kubivuga ntabwo bandabivugana kuko ndafise uwabintu. Ariko wewe reka ndakwibira ibanga, wari ukwiye kuja ahantu ho gusenga ukuzura nde. Kandi akagahe gato dusigaranye indako bigikunda ko bamwarimu bicaranga bakaza bakatubwira inkuru, bakaza bakatubwira ubutumwa. Wari ukwiye gusenga Imana, Imana iguhaye ubuntu, uyu munsi usigaranye ukawukoreshereza Imana. Ntawe ubizi, ejo turashobora kuzokwisanga tutagikunda kuko dukora bitagikunda. Dasomye bwa butumwa nababwira, Matayo 11, ngomba nsome mbere ku murongo wa 20. Nibaza ko mwahabonye 11 ku murongo wa 20. Kuko atazoba ari mwebwe muvuga,
Okay, murantungira agiye gusoma mu gice c'icumi mugabo sijyo nari narondera mu gice c'icumi na rimwe ku murongo wa 20. Yesu aburira Korazini na Betsaida naho bunatangura guhambarira ibisagara yakoreyemo ibikomeye byinshi kuko batihanye. Atuzobona ibara Korazini, uzobona ibara Betsaida, kuko ibikomeye byakorewe muri wewe, muri mwebwe, iyo bikorerwa muri Tiro ni Sidoni baba barihanye bagakera bakambara amagunira bakisiga iminyoto. Ariko ndababwire muri Tiro ni Sidoni hazogira agahengekerezo kurusha ku munsi w'amateka kurusha mwebwe. Nawe Kaperinaumu, mbega uzoshigwa hejuru ushike kw'ijuru? Oya, uzocokeza ikuzimu, kuko ibikomeye byakorewe muri wewe iyo bikorerwa i Tiro ni Sidoni, iyo bikorerwa i Sodomu haba hakiriho na bugingo n'ubu. Ariko ndababwira yuko igihugu cy'i Sodomu kizogira agahengekerezo ku munsi w'amateka kurusha wewe. N'aya majambo y'Imana. Jambo ry'Imana n'ubu butumwa, uyu yanditse ubutumwa ariko arandika yasubiyemo ibyo Yesu yariko aravuga, kuko ajya ku mutwe w'amajambo twasomye ngo Yesu aburira Korazini na Betsaida. Umviriza ndakubwira inkuru, uno munsi Yesu ariko arabura. Muranyumva neza? Turiko turajana aha nataka inyamajwi kihari, ndumva umenga novuga n'abariya bari hariya ku isoko bakabyumva. Yesu yavuze ngo azobona ibara, hagiye kubona ibara Korazini, ariko jewe sivuga ngo hagiye kubona ibara. Oya, sivuga ngo Korazini, oya, harabagiye kubona ibara. Uhereye ni bimwe n'ababwira, uhereye hariya hejuru ari mu gihugu, ari mu ishengero ry'Imana, hari ibihe bije kandi n'intambara y'Imana, n'ibihe by'Imana bije, kuko abaherezi bivanze bakica isezerano ry'Imana ku manyama. Imana yambwiye ngo nimvuga iyi nkuru unyumvirize neza, azobona ibara. Ko Imana yambwiye ngo iramanutse. Handi naho nasomye ijambo ry'Imana rimwe hariya muri biya bitabo bizokwihutira kwagiriza abarozi. Twavuze ubutumwa kera, nyumviriza ndababwira inkuru, maze kuvuga ubuhanuzi butari bukeya uhereye mu mwaka 2021. Navuze ubuhanuzi, hari ubwo navugiye mu misiyoni Kiremba, hari n'ubwo navuye ndavuga mu Kavumvu, hari n'ubwo navuye ndavugira ahandi. Ni henshi ntodondora, kuko hose Imana yari yahambariye ngo ngende ndababwira. Uyu munsi Imana yambwiye ngo ninsubire nimvuge ubu butumwa, kuko jewe imyaka Imana yari yambwiye ngo nkorere Imana, kandi yanyuma ahasa n'uri karamara. Nsigaje amezi makeya cyane, sisigaje imyaka, sigaje amezi makeya. Iki gihugu cyacu cy'u Burundi nzoba ndagihwanije, kandi nzoba mpejeje. Twitegura ikintu kimwe gusa, hasigaye igihe gitoya, hasigaye igihe gitoya, kuko mu myaka 5 Imana yabariye ngira ndayimare. Niyo mpamvu uyu munsi mbitsemo kubivuga, kuko Imana yari yambwiye ko azohera imyaka 5 gusa, kandi harageze ko ndabivuga. N'uyu munsi rero tugirira ubuntu n'Imana kubyumva. Igihe kirageze, muri iyi myaka 5 Imana yari yambwiye kuvuga ubutumwa muri iki gihugu, kuvuga ubutumwa muri aya mashengero. Mu mwaka w'ezi Imana ikirambira ngo hari igicu gikubye, hari igicu gikubye. Ubu ndiki gikubye kigira kisuke ku isi, abantu bose batangare. Nta gihe gisigaye, Yesu ariko aragabisha umugeni. Numva agomba kuzurana. Ndega wumva urabyumva wewe? Ibi bintu urabyumva? Shengero ry'Imana murabyumva? Ibi bintu wumva ubihanze? Wumva uvuga ngo ngomba kuzura mwemwe? Ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura.
mugabo nyumviriza ndakubwira uyu munsi nikirabwira bariya bisizo nikirabwira abantu biwacu. None tudahendanye, nimba hari amashengero yakorewemo ibitangaza, nimba hari ahantu basengeye abagwayi bagakira, nimba hari ahantu bagiye ibyaha bakabivuga, hari ahandi atari muri Pentecote. Basha nimba hari amashengero yavugiwemo ubutumwa, Pentecote irimo. Guhera mu 35 umuzungu wa mbere ageze ikirere, ubundi akagera mu Kayogoro, guhera 35 bariko bavuga ubutumwa. Hari aho twigeze twumva ubutumwa bwahindutse? Hari na rimwe mwe mwanyitangiye gukizwa amaragara? Hari na rimwe? Ntituvuga icyaha ko ari icyaha, ariko ibikomeye byakorewe aha, ibitangazo byakorewe aha muri aya mashengero muri Pentecote, bwaravuye ikiremba buragenda i Ngozi, buragenda mu Kirundo, buragenda i Bujumbura, buraja no ku Mugara n'ahandi. Ariko ikibazo ni kimwe, ko batabyumviye, kandi yari yabakoreye bikomeye. Imana yambwiye ngo iramanutse, kandi imanukanye no gukubita izohera hejuru gushitsa hasi, kandi izo zisengero bikwegeye n'igihugu, kuko igihugu kigira cinjire mu kaga, kandi bakwegewe neza. Babonye ibihe byo kurya barahimba, n'ishengero rirarya riranezerwa, abatara bakuze bararya baranezerwa. Ariko bataye Imana Data, bakurikiye amaronko, babaye nk'abaramu. Imana yambwiye ngo nimbivuge, Imana yambwiye ngo ninze mvuga ubu butumwa, Imana yambwiye ngo aho nciye nimvuga ubu butumwa, iramanukanye no gukubita, kandi izohera hejuru gushitsa hasi. Nababwiye ntwereye ngaho iwacu imbere, ari abapasitori, ari ba mwarimu, ari ba mujenama, ari bakonta gitara, baririnzi, umwe wese akwiye kwitegura ku ruhande rwiwe. Umva, umwe wese yitegure ku ruhande dushake tubivuge rwose. Umwe wese akwiye kwitegura ku ruhande rwiwe, utaravye mugenzi wawe. Jewe ngomba kuzura mpwemwe, wewe ubyumva gute? Ibi bintu urabihanze Madeline? Ubyumva gute? Ibi bintu urabihanze Fayine? Ubyumva gute? Ibi bintu urabihanze wewe? Ngomba kuzurana, sinzi ko wewe wabibonye. Ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura, ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura. Mana muri iyi myaka ngomba kuzura, ngomba kuzura mwemu, ngomba kuzura. Imana babiretse ngo bagomba gutunga. Ndeo makarorero kamwe k'ibintu yarose kubera yaretse gukorera Imana. Shengero ry'Imana turi kumwe ngaha, ninde genda tanze uruhusa, kuko ba mwarimu abarongozi bampaye umwanya ngo nigishe. Si sawa none? Siko none? Uyu mwanya nije ndawufise ngomba nigishe, kandi ndiko ndigisha. Siko none? Ndaguhaye uruhusa kandi ndaguhaye uburenganzira. Umuntu avuga ati jewe umunsi munaka iyo ntahera gukorera Imana nari kuba mpombye nibi, nico gituma nabihevye ukizo gukorera Imana. Urutoki hejuru, kandi tuguha umwanya nta ngorane. Ndamuronkamwe jewe nta munsi n'umwe. Jewe Imana yaramugaje imbuza kurima kuva mu 2021 sinkubita isuka. Ubu urabona ko byasubiye gupararangana. Nimwabonye ingene genda nikirato nahetse, kandi Yesu ni sawa. Kandi muri byose tugire gute? Tumushime tavuga. Uri kuraka ugire gute? Sokwama wenzigira Ninara amukangowe
inkuru nziza bikomeye ugiye gute naho uzoba uri kurahwera umwizigire siko yuri erega kiracumita mugabo ukavuga ati Yesu ndagushima siko none amaguru bikanga gutambuka ugasigara ugenda urasegenya bukebwe nk'uku kwa Erika Yesu ndagushima si sawa none siko none aha nta kibazo nabonye abarinzi mwe murabavugishwa bakomeye siko none mama nana irimba ya ndirimbo mwaririmba muri korali irimba rega cyajya murimba mwe mwanda hasi nanje nanduwe ririmba ntuze Yesu turirimbe twese mubere mbazo tumwe mumbi baje kuruhu k'ibikorwa by'imiruho kombona n'umu zosigarura bazo icyo gihe uzoba umunsi woshikiriza imanza nta kwihana ko zovugwa kuri uwo munsi n'ubutumwa buzora konahora nkugirira neza mbega none wagore iki umviriza neza hariho umunsi wo gushikiriza imanza uwo munsi ntitwari nakuza kukubwira ngo wakoze ibi oya wewe nyene uzonavyibuka uzotangura kwiyumvira ati wa munsi nari naguhaye ibihumbi amajana atanu mbega ni bangahe wahaye n'umuntu w'amajana abiri hariho umunsi nzobikubaza bati wa munsi we nari naguhaye ubugemeri 8 mugabo hariho umunsi imfuvyi zaraye zitariye wahaye nzi erega ntiwobaha bose mama bire ntiwobaha bose ucuhumwe mama nayo nawe araja guhubundi siko none erega saba bonyine none we koro none we nta biharagi none uje wimbura se aho rero atugoroga bona ko ruzanye ivyo rero none mushaka ngire gute hari igihe izobikubaza ati wankoreye iki none ndababaza murabinkunda ninde muntu aragendagenda hajya ku isoko ariko aratembera hajya ku isoko jewe atari muri iyi minsi nari maze iminsi nyene amagara yangoye nk'uko nyene mubibona jewe uje ku isoko ni gake utambona kandi ndahava bwije ego bwije kabisa muga muri no minsi na maderena yo bivuga ntakara egari gihe byizana siko none mama yego bivuga ugira ngo ntorwa ngene muri ntuze yandi kaca bitanye none mwebwe mutembera kuvana mu gatondo kwako n'ikiwanje muganga kirirwa ajyanye mu bagwayi tuzeja marina andi muri zandiko avuye agaceja guturutsina tuzemba amabireriyo n'abana hariya hanye bagenda baramutuka bavuga ngo ujya mu Gesera ngo yankuye atanu cyari cyo mugabo shaka bakuvumesha nta none kuri ku murimo uretse aho cyaba mu maso tegezwa kugira kubita ariko nabishya byemera baheretse hariya muri babana mwubwire umuntu aratembera kuva mu gitondo agacahura n'Imana iriki agenda n'amaguru
canke basi yombwira ati jewe kw'itariki zibiri uno musi mwabwiye n'itariki 16 ati jewe kw'itariki zibiri naragemuye hanyuma yamfatiye isahira ndacikorera nagishiriye Imana hari iba mw'ijuru ninde canke yombwira ati jewe itariki 5 narakuye ikoti nk'iyo kwa Eric hanyuma nca ndayishira Imana ngo iyambare. Arabaho kugira ngo ugaburire Imana none ugaburira ndetse si wanuze hariho umuntu umwe muzi mwese aho hirya uko duhuye yamambwira ngo ndakubaze ubu yariruhukiye uko duhuye yamambwira ngo ndakubaze je kenshi harya reka ubu ndakivuga kuko yaragiye je kenshi harya narakunda gutinya kugenda mfise 500 atavunje naratinya kuko urumva uno musi mwarahura ndakubaze ati mbaza 5 basi ngurira ivoka ryoje siko none urumva yamuhereye rimwe nejo mwaca muhura cyari ku mugoroba mugaca muhura kandi nawe akubonye yaramenya aho biri ntugire ngo yapfa kubaza uwari we wese oya hajya je narakurikirana nkara hari uwo yaci ruhande akaguma yitotera yigiye mugabo ahuye na bosi kakaraba hari naho yabanza kitegereza yarakurenganya akakuraba gacona rahindukiye ndakubaze egaje Imana yabije kukubaza ne ntaba wafise 50 mu mufuka gaca yinumye bati dukorera Imana hari igihe izo bitubaza ati mbega wankoreye iki siko none na namishengero nta mfuvyi zihari uri mu nda erega nahawe ibinyene baka none ngiye gute aho rero ntitujana aha mishengero nta mfuvyi zihari uzomugurika yabanje kuza kurima tibanzize ndakwereka igipande aregizo bikubaza timbega wankoreye iki ko nahora nkubwirira neza mbega wankoreye iki nabonye ikindi kintu kimwe ku wundi muntu umwe kitandyoheye reka ndakibabwira kandi kukivuga naco kintwara nabonye uwundi muntu umwe uwundi muntu yamusabye kakujya nyene kwa wa wundi hanyuma acamubwira ijambo ritandyoheye kandi nabo twari kumwe ko none harya tugenda nabo sugira na bapentekote mwe mugenda na bapentekote bonyene kada cewe n'abagenzi fise so bapentekote gusa saba pentekote gusa ndavisa abagenzi atabapentekote mbere no gufashanya ugasanga turafashanya mu tuntu naturiye siko none hanyuma rero acamubwira ngo wengo narakubwiye ngo uzoze gusengera iwacu nguranka mwabapentekote mwe mufasha abapentekote gusa kabu ufashe umupentekote wenyene Imana izokubaza erega bariya nyene reka turirimba karimbo kamwe muze tubaronde tuzogera kaneza tuzanyubahaze eshake mugeze ngaho hariyo n'ayandi majambo avuga ngo hemeye nde kugenda jewe naremeye kugenda nawe naho uvyumva gute uzocumfasha wa wundi musenga hamwe gusa hari igihe izobikubaza abakozi ba Yesu bagiye batahe mu birimba vy'uwabatumye mu ndimiro baja kuruhuka ibikorwa vy'imiruho erega muri iyi si hari imiruho turiko turajana muri iyi si hari iki iyi si ni imiruho uno munsi urashobora kubufisa ibiharage ugatubura ubugari kandi ivyo nyene bikagutera kwidodoma uyu munsi urashobora kubura ibiharage ukabura n'agakubi ivyo byose ni imiruho erega
mukozi w'Imana ariko arigisha menga hatari kuwa kane hari kuwa Mungu sinavyibuka neza, yatubwiye ingene abantu bahora batekera amadu y'imyunyu, uno munsi twe dutekera mu mashashi. Umuntu agiye gusaba umunyu bagacamuzanira igitu cahezemwo umunyu ngo aha ngo ntagasigaye, nawe irindi tuyarimanitse hariya hejuru. Yazanye ibiro 5 hanyuma canke ibiro 2 ntuze yaciye aza, reka nivugire ntuze Eric basi. Eric aciye aza, none Eric kugira ngo nijye nitwa Eric cyenyere ko muje mu ndabira bimwe bakabo ni mu ndabira isa. Eric aciye aza temwede ntabantu mbeza kunyu ngo ngira namba gacaja kuzana yashashe yawukuye mwejo ngwehe hari hasigaye mutunture ngo ahansigaranye akanyana ngo nkungumuriye mu naka. Ivyo vyahuzo bijana abakozi ba Yesu bagire gute? Mugaba tukazanye nawe ugashiryoherwa, reka tukaririmba muganga, tukaririmbe dushiremo na base n'abari no hariya dushiremo na base n'abacama. Abakozi ba Yesu bagire gute? Mama nani dushiremo nawe undarimba rya gatatu umviriza nakubwira tunezerwe, siko reka tubaze dushire mwaka tunezerwe shashi Imana irakora, kuko ibyo Imana arabimbariye. Yesu ni mwiza, reka turirimbe abakozi ba Yesu bagira wabatumye tunezerwe, turirimbe tunezerewe kurukirikorwa icyo gihe uzobuze ugushikeze imanza kwihana ko zovuba kuri uwo munsi n'ubutumwa buzora. Hariho umunsi uzoburondera uwo wabikorera bikanka. Reka ndababwira akantu kamwe je kambayeko, reka ndababwira akantu kamwe kambayeko. Eric hari igihe nicara ngaho nkicara ukiyumvira ati bebasha kandi ndabatwenze bashingana muri ngaho aho naho uzoba ugwaye uri hafi guhera. Aha ba mama ntibazokwibuka ku Kenya. Mvuze ba mama murabumva baciye bitwengera. Urumva wewe none reka ndababaza kuva mu 2021 ninda rasanga ndiko ndadoda amabuye kwa kundi nabihora na muganga. Urabibona none rero abantu bari karabura amaguru mugabo n'ubutumwa ndatahura igituma ega ndatahura impamvu n'abantu barashaka ko barakora baca bavuga ko urigisha ngo ntibamere shaya n'ubutumwa twarejeje abantu ubyumva gute ne kwarejeje umuntu muhumba gute ni sawa weho kubyumva gute ni sawa hama rero ushaka kwaye bazaza kukubwira bateye umuntu wawe siko no mwari uti
ntaza kuvuga ngo urumva ngo ya ibyo ntibirimo kwe ngira hewe woreka kumubaza ubonye nyene kagira kabe siko none kandi gahagenda kubwira nta kosa bakoze reka none babwe musomye Bibiliya ivuga ngo iki umugabo n'umutwe urugo kandi Adamu risobanurwa ngo umuntu urya rero ategerezwa kubaza umuntu hajya nta gicumura ubukozi yuri hajya nta gicumura ubukozi tegerezwa kugenda nawe bari karacumbagira ngo kwa Eric ati none bigenda gute na madamu arazakumaza ati none bigenda gute kandi naho nagiye gukora mugabo Yesu aguma bikora neza twizaga byagenze neza rero hari aho uryama ukiyumvira ati none byo bizogenda gute ku mugoroba aho bigiye kugenda gute ndiko ndababwira ka kantu kamba ko jewe aha sinavyibagiye hanyuma rero hari muri ya minsi bagira bahindure amafaranga hasigaye iminsi 3 hanyuma rero nawe iyo noti hasigaye iminsi 3 mana yo mwijuru waratembera n'igisaga cya Bujumbura warakimara ata muntu yakira hanyuma rero nta muntu yagoye ntibiyumvira nta n'umunsi bari bwigera biyumvira ngo bankubitse n'ibihumbi 200 byobye cyane na 15 ngo twe n'umugore tubanze tuyahukure barinumira barayabika bakabika mugabo hasigaye iminsi 3 nagiye n'ubu umuntu telefone ngo yewe ngo ngurihe nicendikaye ngumbe ashabyo kunda ko tsanga hanaka ngo je nagenda kugabira kana yo mbe ashanaga urumva ngo je nagenda kwihera amahera ngo kuko ngo ndabona nta kigenda none aje kumpa ibintu atakigenda rero mugani nta tikefisi mukasinzi ngena agatima gakubise ya none mpe kureka oya ega Imana igabura uko igomba hari mugana nasanze Imana nisaba hari aho yishe ikindi igomba gukiza ikindi sha nanjye nari nakubititse nari nakubiswe kwega bashinga nega araho kubitwa nawe ukabibona atanafashwe hama rero higenda abe ko bikunda naciye genda umushoferi umwe muri abo bashoferi bwacikaye hanyuma ndamubwira nti byasha wonjana igitega ntimugana nta mahera ngira teka canja kuwundi ni wewe wonjana igitega ntimugana nta mahera ngira Imana icyamukoresha ati parasito shari yaryoshe basha nagorane kwe hajya bari guhamagaye ntudekoro bari guhamagara uzonya rukakira ntagorane hari igihe bari guhamagara bakari kubatiza ukitwa pasitori naho mwishengero baba babona ari byamara mugabo ukitwa pasitori bakari kubatiza ejo rikakubera umugisha mwe ntimubizi cyeje harambereye umugisha reka ndakubwiye kamarero ati pasito wewe no kwanga kukujana wewe ndakujana kandi ndakugarukana ti uzompa yo kuza mukaye kugenda yose ntangorana ni sawa kabisa kangende kumwirabira uwo muntu agomba gabirikiye cyanda chomoka nigitega ngezi gitega cyadachomoka ibujumbura basha cyanda hashika nyamuntu ndamura ni ati urumva rero bwani bihera byahaye ukundi kuntu none tijengera ndakugabira ushoboye kuyavunjisha utsubu bishoboye dini wa Mana mbega wa Mana uvuye mpereza bwana yaciye nkubita umuriyoni n'ibihumbi amajana ya 5 ntibasha ni ntango umuriyoni umwe ko batawanka ndiruka naruhukiye muri kopeke ni ndabira jenda fisi konte none rero numvise ko amahera agira apfe ndabira nta mahera meruka gushirako nta yariko ntiyagira ko namba hari hasigaye ko amahera 26 niyo yariko ndabira jirera amahera yanje nshaka kwaja none se gwanje ntibaje kuyandemeye ku miliyoni iyo mbaraga basha hari gihe uzorondera gufasha ukababura reka kurya ibyo biharage mwenyene kandi igihe kiraje umviriza abasha ndababwira umviriza neza ndababwira inkuru igihe kiraje mwebwe murabika amaguni ukarunda uwundi nawe akabura nyumviriza neza muheko hari igihe uzokwiyumvira ati none ibi byose ndabigirane
uwo muntu yashe nabonye yandemetse ntiwamana je konte ntigira ko na kare yagaragara kuko naje gushikayo bati nta kiriko je haranyitegereza ngo uruwaho je nduwimpinga kayupe ngo none kweri kuje kuya none amahera ndayarosino wagomba ntenda yakiraye urihagararako sanumva ubundi hari yaraje ngo mahoro pasito ni mahoro neza ndamwitegereze namubonye ndabura ni mahoro neza ngo uje kubitsa na wewe ntego wawundi yaciye agenda buke bumvise ko ndi pasito shabara harura bya bihera 1,500,000 bashiraho cyane ubu sindasubira kubura icyonge ega Yesu ameze neza Jackie ndagufitiye amahera ntubona ko bya ndaza kwishyura erega nuko nyene mugabe inkuru nagomba gukubwira yumviriza ntacyo bagusaba umuntu icyo babwira ngo waheze kera nabo barayubwiye gukopesha umuntu w'1,500 canke wa 2,000 oya tumubwira ati mugabo ndaguha mukeya kugira ngo nawe tuzoje kurondeza ateye none arikuyemwe ejo ntibucana yandi hari igihe uzorondera ubu bihare gukamura ivyo nivyambaye ko je basha akiri karakoryo hari nta n'iciyumviro arikumviriza Yesu yatanguye guhambarira ibisagara yakoreyemo iki bikomeye umviriza neza Imana igomba ihambare hejuru y'iki gihugu n'abatanzania batangare abakongomani batangare mbere n'abanyamerika batangare niba twarabwiwe ko igihugu kizoba ciza igihugu c'u Burundi kigomba kuba ciza nawe ukenye humura mwabana mwarize amashure bamwe bavuga ngo nta kintu reka sigaho imbere hari ikintu we ni wige nawe utaraheza ni wige hanyuma uheze nejo buca bigenda neza reka kugira ubwoba ngo byararengeranye oya imuhumure hari imbere gikora ibintu n'abantu bose batangara kuko yambwiye ngo imanukanye inkoni yo gukubita izohera hasi gushika hejuru cyangwa iyere hejuru ikubite gushika hasi reka kugira ubwoba nibwo buhanuzi kwisi Yesu nashimwe mbega niko Yesu nashimwe aha rero haje gukubita mwese muca mujugumira atibuya eka cyemvuga nti ntangorane ishatse nigire n'ubunye cyo nigana ni kimwe naha yarahambaye n'ubu butumwa Yesu yahambariye ibisagara yakoreyemo ibikomeye kuko batihanye icoma abantu bakihana bakagoroka bakaja mu ijuru kuko tugira tuje mu ijuru ndarangije ariko muko ndangirize mwari y'ubutumwa bwanditswe na Luka igice c'10 naho nyene some y'umurongo umwe canke 2 duce duheza Yesu aduhana umugisha ubutumwa bwanditswe na Luka igice c'10 ninde yahabonye afasha gusoma baja gusoma igice c'10 igice c'10 usome kuri ya murongo wa 12 bishobotse ugeze 16 sinirirwa sinja kuyasoma kuyasigura yose turayasoma gusa kandi njameze 12 ugeze kuri 16 ninde yahabonye wabwiye uwo muzazoza woga makogaranye kurusha yagisagara uzobona ibara ry'ini uzobona ibara ritarija ibikomeye byakorewe muri mwebwe biba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba bari kera yicaye bambaye subirayo hajya haruguru nyene uzobona ibara koradini uzobona ibara ritarija kuko ibikomeye byakorewe muri mwebwe iyo biba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba bari kera bicaye bambaye amagunira n'izigumira ariko muri Tiro n'i Sidoni hazobwira agahendekezo umunsi w'amateka kurusha amayege nawe Kaperinaumu mbere kuzoshika hejuru ushike kw'ijuru oya uzocekeshwa ikuzimu ego bane somara kaja ka 16 ubumviye jewe abayumviye uwazi jewe abayazi unyatse abayazi nayo majambo y'Imana ni Yesu yari karavuga ngo azobona ibara korazini hari abantu benshi muri ino misi yacu abantu benshi bagomba kuba bo hejuru nawe ugomba kuba uwo hasi abantu benshi bagomba kuba bo hejuru ariko nagenda kubwira inkuru wari ukwiye kurondera kuzura mpwemu kuko wuzuye mpwemu
uzoja mu ijuru, ariko nutuzura mpwemu nta kizogufasha, kuko Imana yambwiye ngo korazini, ariko si korazini cya gisagara twumva hariya. Ndababwiye ngo Imana igomba ikora ikintu kizima kandi ikora ikintu gishasha. Abatanzaniya babibone batangare, abarundi babibone, bobo bizoba bibakubita, bizoba bibakubita uhereye hasi ugashitsa hejuru, bizoba bibakubita. N'abakongomani n'abanyamerika bariya bari mu biriya bihugu bazovyumva batangare. Ico nagenda gutangariza ari iyi nkuru shengero ry'umwami, umuntu wese arondere kuzura mpwemu, kandi igihe kiriko kiregereza, tugire tubone ivyo twakoze, uwakoreye Imana neza bibone. Abakozi ba Yesu bagira batahe. Numviriza neza, ndababwira inkuru, ndashobora kuba narakoze neza najewe nkabagira ntahe mu bariko barataha. Hari n'abandi bakoreye Imana mu bwizigirwa bashobora kuba bagira batahe, ariko umuntu azotaha nabi ni wafise amagogo n'aya majambo y'Imana. Ariko umuntu atariko arakora neza azobona ibara. n'aya majambo y'Imana mwese abumvise mukayakira. Yesu nabahezagire. Wumva gute mu mutima? N'amahoro. Reka dusenge Imana, dusenga Imana n'ubu butumwa numvise. Ariko nagenda kubwire abakozi ba Yesu bagira bataye mu birimba byo wabatumye hehe. Hari wadutumye mu ndimiro, naho twoja mu ntege nkeya, naho mwarimu yoja mu ntege nke, hariho wadutumye, naho yoba pastor akaja mu ntege nkeya, hariho wadutumye. Mugabo hariho abandi bagiyemwo, ariko Imana yambwiye ngo igombe bacishe bugufi, kandi ibyo baziga ko bafise bazobibura, kuko base kumvira Imana bononye ibyagezwe by'Imana ku manyama. Mbere bagafata ibyagizwe inyegu y'Imana bakabivanga n'isi, bagafata ibyagizwe inyegu y'Imana bakabikoresha nk'uko isi iriko irakora. Imana yambwiye ngo iramanukanye no kubiraba, kandi ntizobyihanganira. Ivyari gufasha imfuvyi n'abapfakazi babikoresheje uko babyigombeye. Ivyari byo kugaburira abagorwa n'abakene babihaye imbwa n'ingurube ziriko zirakandagira ko, kandi byari vyera by'Imana. Imana yambwiye ngo iraje kandi imanukanye no kubiraba. N'ubu butumwa Yesu nabahezagire. Umuntu afise ico avuga turamuhaye kaze. Reka dusenge Imana. Urakoze Imana, haleluya. Urakoze Mana, turagushimiye. Nuhabwe icubahiro kuko ineza yawe ntizovaho. Umeze neza kandi uri rukundo. Turi hano imbere y'Imana. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.